nta mugore ufise undi oya wora mufise jewe oya na mfise ndiko ndarondera nanje sindiko ndarondera none menya gute kwikura rondera nkanje ndabivuze ndiko ndarondera ego kaisa je nibaza yuko icyo no gucorera ngirango no guisabuni tu reka we umuhaye nini ya umuhaye gato yo kwazi kugwanga uyu nagura singura igugwa 3000 muhe imwe no niyo mponjo no shaka imponjo je na ameni nice nkura nini kubera ko wavuze singura ameni nice nkura yindi nini iyama niyo nguru urumva ego ntacyo gura nini re muce mumponja gura imponjo wetora imponjo uguze utagura sigihano umunsi mama toma ku boutique mfise wa madeni menshi ubuzima burandenze nk'ipantaro ya kigingi jewe nyene birango yarakanonge yubundi ni ndoto gusa narose ndayiteye sindayiteye mu mubiri nayiteye mu mwuka hanyuma Fariazi kuri je n'umukuze n'umukuze wanje Imana je nta mafaranga ndayisigako oya zigaheshera tonto Imana itanga imigisha nitanga amahera nkuko mubizi ni MC yandi kuri miko za STV tugenda henshi tukabona vyinshi aho dushoboye guhura n'umwe mu baririmbyi bavuye mu gihugu ca Tanzania ntazi ko turi ngaho ariko kandi nituri ngaho kugira tumwirengagize ni Mukombozi kuva mu bihugu vyinshi yagenze ubu tumusanze ahandi kuri surprise dasanzwe mbega aradukubita mbega aragira iki kadusabe mu cameraman yegere gatoya kugira ibintu bigende neza tubonye muri living nka Mukombozi yagenze ibihugu byinshi cyane akora amakolabo menshi cyane indirimbo nyinshi cyane reka mbanze ndamuramutse kwiteka giwe ni sawa mta ni sawa kwe ni bien na meze neza ni bien kabisa ubushika mu gihugu cy'u Burundi ni ryambere kubisa surprise nk'iyi bro yaje gusunyene giturumbuka babiri njya muri plan ariko cya tubi planninga na kai plan ni twebwe twari twirenganiye n'akamoto kacu hari abakunzi bacu barakazi tubona inzu yahinduwe kule tucha tubonamwe isura ya Mukombozi isura yiwe muri no misi yinziza amafaranga hari iki hagiye gukogwa iki je nkunda mahera sana ko nicyo mbuze indi byose Imana yarabimpaye sa muri icyo gihe tuko turayarondera nyene wini shop tuko turugurura Mukombozi yoba asanzwe asenga yego abasenga cyane muri Bibiliya ngo Imana ngiratanga vyose gatanga n'amafaranga kwa Mukombozi ngo ntararonka amafaranga kandi asenga Imana je nta mafaranga ndayisigako oya zigaheshera tonto Imana itanga imigisha nitanga amahera sasa amahera akorerwa ngo muri Suisse nogyo nkene muri Suisse singombwa Imana ije kuyadutora Imana nije gukora amahera akogwa n'abashinwa Imana si byayo Imana gusiguye imigisha yasanze imigisha igumunezero nimbara amahera kenewe ukayaronka kubera ya migisha ariko kandi kuba dutahura kumwe ngo Imana ni Imana ifasha uwifashije ngudakoze ngo ntakaye haje imigani sindaye gusumbye nako ndatomboze urafise myinshi umwe wese ajya afise umugani umwe wese turunguruka twabonye ibiri mu dushashe umengo ni nk'amaomo ukuntu omo ni nk'isabu ni muzindi bisiguye iki kuri Mukombozi power yacu ni sabuni nziza cyane niyo mpamvu icyo dasangira n'abagenzi hajya nishano ariko ikini cyose akaryoshe muragasangira cyavuga uti ni byiza ko no mukinama nabonye twobazanira bio power magazine nabonye ne bayironke kuko gahunda niyo gushikana ni hose kandi ubuho ni Mukombozi unani mpeti wanje stadiri azoba ari jewe ndi ngaha nyene sigaye ariko kandi Mukombozi cyangwe ni bio power na Tanzania bihuriye hehe bio power n'igihugu ca Tanzania na hamwe bihuriye ko bio power ni abarundi na Mukombozi no murundi kandi tuyigurisha mu Burundi Mukombozi yaciye asinya ayo masezerano yo kuba mu brand ambassador nkuko no vyita agishika atani Mr Toramara vyaje biri muri plan cyangwe bagushimye ugishika ubwo mbere twarabonanye nabo i Dar es Salaam barambwira turavugana umugambi ndababwira gusa kubera nta gahunda nari mfise yo kuza mu Burundi vuba bivanye na programme zanyu z'ama video ni kiza album nako ndahera heza so ndababwira icyo no bafasha n'indirimbo twokora no bakore indirimbo ya publicité mukandiha yanje nkigira
ibindi navyo by'ama ambassadeur bisaba ko mba ndi mu Burundi kandi je ubu ntibizoshoboka muzorondera ubundi so muri ico gihe ngira ngo baraje barondera ubundi barabura sinzi sa umugiye mpanze ko ngiye kuza mu Burundi ebane bavuze uti ahubwo nitwe tuzokwakira niki ariko bamaze kunyakira uca wumva icyabyinjira none wa mugambi wacu twogukorana wa Biopower vuga uti nta kibazo uko ndi ngaha twokorana sasa cyo tangura amasezerano mashyaje. Amakuru y'urusaku gato ari kuri airport y'u Burundi Mukombozi ashika yakiriwe n'umuduga munini cyane umuduga uzimvye cyane ndere ufise n'ibendera ry'igihugu kibanye byari bisiguye ikije kuri je ntabashije kubimenya ariko nabandi barashatse kubimenya. Ijya ni sinya yuko tugiye kuja muri East Africa kuko ijya ni drapo si ya Tanzania wala si ni ya East Africa community so muri ico gihe igihe cy'u Burundi gutwara East Africa mu muziki ndazi neza ko bishobora kuba utabyiteguye aho umugwanyi yaba ari umugwanyi kandi umusoda mwiza agendana inko kapera k'indirimbo isa n'umuntu wateye inda nyene cenya ndirimbo ndayikunda dukoreho gato inda yawe izi sheri wanje none tubikore gute ko ari we wabitumye kuki waje kundamutsa wenyene kandi hakanye ninda yawe ndabizi baju wanje ninda yawe kubivuga cyane ko ari we wabitumye kuki waje kundamutsa wambaye miniyo nyene sheri ntacyo nanjye unyumvirize inda ni yanje ndeme ni yanje siniteguye uraza ubuzima bwanje kuburara kuri jewe ni maci ya buri munsi fisi ibibazo nk'uwafaka yari wakivyara nyandwi nta promo nta show Kigali simboni inoti mbuzi ibiryo ndaruko njye umunyu n'ubugari nye ninzo shaka ikodi anyihaniza buri munsi mama Toma ku boutique mfise wa madeni menshi ubuzima burandeze nk'ipantaro ya kigingi jewe nyene birango yarakanonge yubundi na muhungu hafi yanyu yafuye muri no minsi uvugiye ko ari inda yiwe nyene ari mu nda yisi nta mugabo muri quartier yafuye muri no minsi uvugiye ko ari inda yiwe nyene ari mu nda yisi sheri ni Mukombozi atahindutse cyane ku kwandika kwiye kuko akoresha imigani myinshi ariko kandi ubutumwa bwiye bushikira benshi je bwaranshikiriye uwo butashikiriye washatse kuvuga iki ni wewe wateye inda bigenda kujya cyane ni ndoto gusa na rose ndayiteye sindayiteye mu mubiri nayiteye mu mwuka. Mukombozi dusanzwe dufise amakuru y'urusaku ko afise umwana yigeze kwibaga kandi atigeze abana na mama wiwe ego ni ariko histoire yansanze ndi mu Rwanda uko nyene kuyu mwana w'umukobwa yo bashaka kuza kuraba ukaba utabishaka petete ukaburi bize ariko badaye uvuga uti none ko yagobereje cyane ashaka kuza mvuga uti reka ndamwemerere tu ariko namubwiye kwanza imvura ikiragwa cyavuga uti none cyavuga uti sinza amasaha yagiye kuva wambeshe so njya niyumvira haje imvura yitagwa byari kugenda gute imvura yitagwa bisigura yari kuza imvura yakemusanga ngaha muhira wacha wumva nibijya bica bigorana ugasanga urateranya inda kubera ntusohoka hanze ugende kugura ibiraho ukasanga imvura imusanze muhira karabaye mu mbeho kuvuga uti none ndamuteye inda muri amahanga y'abandi genda gute cyane ngo kwiyumvira ku mwana w'umuhungu wari wese atera inda atarabyitegurira uko yamavyifatamo ubwoba uko yamarira uko yamatakamba mvuga uti kandi muserukire muri umuziki ndamuririmbire we ni Mukombozi nyuma yo gushika mu gihugu cy'u Burundi ariko aboneka mu bikorwa biri out cyane y'umuziki kuruta umuziki kubera iki niyo plan cyane amuna nk'ubu urabona nari naje kimya sinzi sinashaka yuko n'umuntu umwe amenya ko njino nari nteguye uyu munsi wo kuzohugurura neza confis ifo dusha igihugu cyose ifo ko Mukombozi abafise iduka hano hamwe niyo plan ifise ariko kandi ikindi nacho programme y'umuziki yoyo ibihari yoyo nyamukuru vuga gusubu mfise lancement ya video yanje aho nari kuyilansa byaragoranye gato ariko nzoyilansa kuri City Hill Hotel muri town izoba ari gala VIP muzoyibona n'abari muhira bazobona mu TV arama TV azobikisha live shadukora ikintu kinini yakoya na video nini ya cyane ni video nibaza yuko aizo ma video yinjiye mu investment nini ya cyane mu Burundi sishobora kuvuga ko ari ya mbere ariko iya mbere nzo tuzoharura niyo ya mbere turabe ikiturusha ya cyo twibira tumenya amahera wakoresha tube turarondera ya mbere ko ari ya mbere cyangwa ari ya kanga amuna reka video ni yasoka muzoyabona mwebwe nyene ifoko namwe mwibwira namwe murafise ubwenge arige twe tubabwira mukavuga uti ifoko muriko turishima reka kwanza muzotwishime mwebwe
then mwebwe nyene then natwe tubandanya Mukombozi akagendera muduga wa Allion muduga gwiwe muduga wa ubu blend ambassador cyangwa wa company ya Power iyi niyo modoka nahawe na Bio Power so ni sadiri iri mu maboko ya Mukombozi nyene usohotse muri company yabo ucusiga ivya iyo janye company nikindi nayo yararenze kuboko kwawe kuboko ya ni Mukombozi adatinya kuboneka mu buzima bwose ariko arondera agafaranga no musi arushaho gukora udandaza omo akavyakira ukunda ariko wowe hari udandaje imifuko 6 wungutse prix 200,000 ukavuga ati amarehera araje n'abadandaza isumu baratera imbere tonton arakantwe dudandaza ivyo abana b'abantu bakunda ibidahumira abantu tuzobigurisha kubera abo turimbya n'abanyagihugu ko nabo nyene bakwiye kumesa bakwiye koga muri ico gihe turiko turabegereza ibyo twifuza ko baba ari ukuntu twifuza ko basa ari ukuntu twifuza ko bambara izimeshi ari ukuntu twifuza ko baba bari smart muri ico gihe nivyo bizotuma tubaha umuziki usukuye kubera ko turabaha abantu basukuye ariko nyene Mukombozi hari abantu benshi bafise amakenga no kuyumvira cyane harimwe abaririmbyi barenga batatu b'igihugu cy'u Burundi vyitwa ko muri umuryango turashaka tubahe umuco abantu hariho Elise Boy Big Fizzo Crazy Uncle Crazy bajya bose mufana ikitandukaniro musanze tutangure kwa Uncle Crazy we numuyomba wa twese numuyomba wa twese hanyuma Fariazi kuri je numukuze numukuze wanje hanyuma musanze famille kunimeze nkanje ndi mu mpande zibiri mu ruhande rwa papa Uncle Crazy ni muyomba kubera papa wanje mutoyi yarongoye mushikiwe ariko mu ruhande rwa mama naho basogokuru wanje na nyina Uncle Crazy stadiri Uncle Crazy achachika muyomba numukuze wa mama wanje so na turuko kandi ukachiona Uncle Crazy mshikiwe niwe avyara Fariazi uchaona ukiona Elise Boy umufrere kwa Uncle Crazy niwe avyara ariko nukuntu twabanye ona nka Elise Boy twaye kumwe mu nkambi stadiri ubucuti bwararenze usanze turarengeje n'ubucuti stadiri ubucuti bwabaye nk'i petroli gusa ariko urukundo dufitaniye cyaruba ikibiriti ibintu biraka haje urazi ko wowe ucanganya abantu ku buryo batazi ngo ufise idini nyabaki mbega Mukombozi asenga mu idini nyabaki je navutse mu bukiriso ariko nibisigura yuko ntashobora kujya mu musigiti je ndi wa mukristo abona ko umusigiti ari wa satani je ahavuga Imana hose ubu ahongereye no ku umukristo nibikwiye bikwiye aho bavuga Imana hose je harankwiye tu sadi n'umusazi ari gihura n'umusazi ariko arahanura abantu bakunda Imana je ndamwumviriza muri ico gihe ko hariho n'abapasteri babwira abantu abwira umuhungu we nuzoje kurongora muri bajya bisigura uyu ndamubona nka satani nofuma numva umusazi avuga yuko murongorane mudashizemo amacakubiri ngo mu idini kanaka so je nibaza yuko ikimuvamo umuntu nico gituma naura yuko ari Imana imuvugiramo cyangwa ari satani imyaka irenga 6 uri hanze y'igihugu cy'u Burundi cy'amavuko yawe umunsi umwe vyageze gushika umunsi umwe urarara inzara cyangwa uririrwa inzara kubera kubura Imana yarabikora hajya icyatereye amadani kivoma kandi n'icyatekeye amahera n'igitekera ibihuba arahantu Imana ivuga uti umwana wanje hani worenga ikavuga uti umwana reka ibibazo gusa biba bihari ariko sivyo byo kuvuga uti araho bitajabuka akasorite kamushikiye Mukombozi no munsi yocisha ngaho kugira abakunzi be nabo bumve ko utuensorite tukose bari hanze y'igihugu Anselite yanshikiye sorite kagushikiye nyene uvuga ati akakaranshiki twarabaye n'udufoto wikoreye utuntu kuntu abantu bavuga ati ngo yashomereye ayikoreye imizigo ari iki none nk'ubu par exemple nk'ubu yusanga ndiko ndingize imizigo ndayikoreye byakiboneka yuko ari gushomera navuze ko abantu biyumviriye bivanye nuko utaburi hafi yawo nuko abana b'abantu bariyumvira ariko wowe ucuraye ikimane kwiyumvirako ko nico kiba kiri special abana b'abantu bo bazofa hamwe nyene badashobora no kwiyumvira barapfuye ugasanga ariko gusa ikintu kimwe gusa nuko nkijya mizigo nayiko ndafasha umuntu ze mutante wanje gushiramo ibintu mu nzu urabona ivu yarashaka gusesa ivu mu nzu abakozi baguma bamurira amahera bagenda mvuga uteka genze kugufasha nakaye urabona ko mfise ingufu urabona ko n'ukuboko nakurusha
sasa uca wumva yuko hari n'ubuzi nkwiye gukora kameme. Ariko waravye neza urandusha. Tupime. Baturabira abantu. Karakabi. Urogo mu miri. Yani kubera nyenda kumize no kudahwa kubera mu nda simfisa ushira abantu. Wavubura plus ukacumbangamira. Ariko je nka mukombozi ngo mugenda musaba utuntu tubiri sintinya gusaba imbere ya kamera je nshaka ngende mve nga mukomboza ancoreye. Ndagucoreye. Keshi ngo abantu bavuye hanze baba bafite utuntu je ndashaka uncorere nzokwibukire. Je nibaza yuko icyo no gucorera ngira ngo no guisabuni tu. Wewe umuhaye nini ya? Umuhaye gato. Yo kwazi kugwanga. Uyu nagura. Singura. Igugwa 3000. Imwe no niyo mponjo, nshaka imponjo. Je na ameni nice nkura nini kubera ko bavuze singura. Ameni nice ngura yindi nini. Iyi ama niyo ngura urumva. Ego ntacyo gura. Ngura nini re muce mu mponja. Gura imponjo, wetora imponjo. Uguzi utagura sigihano. Sigihano. Ni imponjo. Uzogura neje. Ari kino kuko none ugira ngo izokoresha imyaka. Neje uzosubira. Imi 5 abona ko ari make. Nubona. Sange gura kilo tu. Kilo. Kilo nanga. None uce bugura bune. Simi, wa ikibazo ndi umwe ndumujisiribateri nzoyimara. Nta mugore ufise. Undi oya. Wora mufise. Jewe. Oya na mfise ndiko ndarondera. Nanje sindiko ndarondera. None no menya gute kwikura rondera nkanje. Ndabivuze ndiko ndarondera. Ngo kayisa urabona ko adresse yoroshe. Ari kinama bubanza kuri 20. Ya quartier bubanza 20. Ya ona ko ari bien. Nubona ku cyuronkeraho. Sayo tuguha inusu bisigura ko ntwari kugura waruto izi zibiri. Tonto. Ni bio power ibasaba ko gusa neza kumesa impuzu neza. Ariko ku mubiri ntiharimo. Ku mubiri nizo ngiye kuzana kubera imodoka yari yuzuye. Ngiye kuzana izindi z'umubiri nizo koza amakaro iki ya hanyuma amatoilette hanyuma tuzozana nizo koropesha. Sadiri ubu tugiye kuzana ibikwiye hari n'inyongeza tuzoza twashiramwo kugira ngo umuntu haje ntaze gusa kubwisabuni azane ibindi bisangamwe. Tumushimire cyane mukombozi kuri surprise akaduha umwanya wo kuvugana nawe ariko nyuma y'ivyo kandi tusaba abantu banyaruke kuzigura kuko ngo bikora neza. Ni nziza kandi ikintu nacyo zinamota neza. Ya nico kintu gikuru ku isabuni impuzu yere kandi mote neza kuko na dépenses z'amaparufe uzikize. Uzikize. Cyane mukombozi. Merci sana baba. STV mwabanye mu kiganiro. Bana merci sana. Big up. Thanks sana. Yes, thanks sana. STV fans ndabakunda cyane murabizi ndi kumwe namwe mu turihe man. Mbe ndi hanga 3000 agomba nyibe imwe bamponjeje ugomba unyibe